Igiti rero iyo cafashwe neza kirashobora gukwiza umwimbu uri hagati y'ibiro 500 n'itoni. Bivana ukuntu cafashwe. Yego. Ibaze rero ushaka kuronka ibiro 500 canke itoni ku giti kimwe. Cugwiza rero n'ibiti umuntu abafise. Ibiro hagati y'500 n'itoni. Ibi rero nibaza yuko uru n'udandazwa nk'ibindi bidandazwa. Koko iyo nkirera kuri imivoka zo gufungura no gutera nk'ibiti 3 canke 2 gusa. Sine kuja mu biti bishika 30. Turi mu kibanza kingana guteganya kuba. Iki kibanza turimwo ubunye ni kibanza kigize uburinganire bw'amahegitari 115. Amahegitari 115. Ivoka baramaze kuyihoja mu gihugu cy'u Swiss kandi baratubwiye bo barafise n'ukuntu bapima karaba ibigize. Iyi ni voka idasanzwe. Hariho umugwiza tungo twavuganye yavuze ko azokenera itoni ibihumbi 18 kuri sezo. Buravye izi mbuto ziri ngaha zingana gute? Izi mbuto ziri hagati y'ibihumbi 55 n'ibihumbi 60. Muravye ingene n'ivoka ryakigwa haba abaritwara mu mahinguriro canke abarifungura. Nimba atari banga ku isoko mpuzamakungu ikiro kimwe kigurwa ngahe cyo mu bwoko bwa ruhera. Amakungu yose aratubwiza wamanye, imisozi ibiyaya n'ibiyaga bigutatse. Oh no, ewe Burundi, oh no, uri umutima wa Afrika, nzogukunda gushika gufa. Mwiriwe cyane mwaramutse bivanye na umuherereye, nabwira ko vyamaze komera kuri biko ni je nyene Juste Gael aka Black Man Shoni Black ni wasanga ritukuye rizojyagiye mu isabuni nagukuye hariya ndakuzana ngaha turi mu ntara ya Gutsi ya Buhumuza neza na neza aho zitwa mu ntara ya Cankuzo turi aho bita Ibweru iruhande gatoya ya Commune Ruyigi. Nabura ko byose komera uno munsi twaje kugendera umurimi n'umugwiza mbuto wivoka. Waruzi neza ko ivuka ari gitegwa nje bukamazi gishobora kuzanira Burundi amafaranga y'agaciro atari make. Ego uno munsi twaje kuraba umugwiza tunga akaba n'umugwiza mbuto n'umurimi w'igitegwa civoka. Mbega iyo voka abandi barizi nk'abarijya ku isahani hamwe ikaba breba ahandi ikaba mayoneze, wewe ibanga ryo kurimenya nk'igitegwa nje bukamazi yari kuye hehe mu mwanya ariko arakora ntagomba kubika ibanga wenyene. Tuje kuraba ingene imivyaro yiwe abandanya ayigwiza akayisangiza n'abandi. Just ndahindura nitwa Juste Gael aka Fumoresa aka Black Man Shoni Black beyond the camera witu musaza. Raba ingene hano hana ari hanini, raba ingene hano hantu umuntu w'Imana hafise ubuzima mukumva kayaga ndiko naronka. Mwoca mwumva yuko ndi muri Edeni ko kuri ahandi sindahindura nabyo ko nitwa Juste Gael ariko vyongeye naguma nakwereke iba itaruhere. Ruhere rero abari mu bihugu bitandukanye harimo ama entreprise akora amavuta, ndakubwira ko nibindi bishobora kuva mu ivoka barazibanga rya kino kintu n'igitegwa cyitwa ivoka. Nakubwiye rero sindahindura kumana nanje sindahindura nitwa Juste Gael aka Fumoresa aka Black Man Shoni Black sinovugira hejuru amafaranga ari navuga vuga bukabukare tuvyumve jana nanje. Ndakubwira rero ko uno munsi twagukwiye aho turi nkuko ndakunda bikwereka tuje kuraba umurimi umugwiza mbuto w'igitegwa nje bukamazi cyitwa ivoka ko kuri ahandi nawe sundi n'umugwiza mbuto umugwiza tunga senguvu tezire ko kuri ahandi ndabura ko byamaze komera. Raba bino bintu raba bino vyiza abantu b'Imana ndabura ati kubana natwe ndakora busanya kubahwa. Karibu Gael. Ndabura mukije cyane. Mahoro cyane. Ahantu mbona umenga hari ubuzima. Urabona yuko burahari hari igiti yabaho ubuzima. Hari umuntu yambwiye ati hanyivoka aho riba riri haba ari nakayaga none ntanguye kumva ndyohewe n'umya. Akayaga karahari ngaha mu dusanze matuta. Ego tuko turategura matuta kugira ngo tubandanye tutera iki gitegwa civoka. Ego gikwire hose naho kitarashika. Wow, iki kibanza kingana gute uravye izi mbuto ziri ngaha zingana gute? Izi mbuto ziri hagati y'ibihumbi 55 n'ibihumbi 60, ariko abarimyi bamwe baramaze kuzitwaramwo ubu ntibigikwiye
baramaze gutwara nk'izitari nke hagati ya hafi y'ibihumbi nka 30-35. Wow. Nike kiri mufatira kugira umuntu mumuhereze ivoka, imbuto y'ivoka rero hano. Imbere ko duhereza umuntu imbuto y'ivoka cyambere cyo nuko abari umurimyi kandi abayifuza kwitera. Hama turabasaba amahera makenya. Kuko ibi natwe mu kubitegura bitutwara uburyo. Harimo abakozi benshi. Rumba ni sinavuga ko ari nk'agaciro karyo. Ni nk'agatererano gato. Uri umuntu yatangiye gutahura ibanga riri mu voka. Byukuri. Ivoka ni ubundi butare twobuye mu Burundi. Ivoka ribitse ibintu byinshi muri ryo. Sinavuga ko ari ubutare gusa. Ni ubutare. Mucanke n'ubutare. Hanyuma ivoka ni gitegwa ni camwa gisa n'icihagaze ku kabeyi ku isoko mpuzamakungu. Ari mu gufungura mu buryo bw'icamwa, ari mu biciye mu mavuta yo gufungura canke yo kwisiga canke gukoresha ibindi. Ni gitegwa gishobora kuzana amahera y'agaciro kandi ni gitegwa ni camwa gihurumbirwa cyane. Ni camwa gihurumbirwa wabitanguye tubona umenga ni ibintu nyene uri kuratubwira ariko abarundi benshi bariko baritaba kama. Ubuhe buhinga ukoresha kugira ngo abarundi benshi naca cyane hano mu gihugu hagati baba bari ko baramenya ino banga bari ko barazimurukana rya bari barazimita. Nagomba ndakubwira ikintu kimwe Gaël, ubwenge bufise akamaro no gusangije abandi. Kuko iyo ubwenge ubugize ibanga niyo upfuye ubwo n'ubutunzi bujanye. Ariko iyo bagerageje gusangiza abandi ico ufise iyo ugiye kirasigara kandi kisigara kirafise akamaro. Igitegwa c'ivoka rero je nabimenye imbere y'abandi. Hariho n'abandi babimenye mugabo ndi mu bantu babimenye imbere y'abandi uko ari gitegwa gishobora kuja ku isoko kikazana amahera agaciro. Uretse n'ibyo kuja ku isoko bikazana amahera agaciro, ni gitegwa umuntu ashobora no gufungurira ngaha akagira amagara meza. Umuntu yafunguye ivoka usanga umuntu afise inguvu, atagwaragurika, ahagaze neza. Hama igitegwa c'ivoka ni n'igiti. Igiti naho cyo nta utazi akamaro k'igiti. Gifise akayaga keza. Uraza gushikaje haruguru mu murima, uraza kuraba ukuntu haberewe no kuryama yo ujya mu karuhuka. Wow, nuko mubana mutwereka ndabona ino mivyari imeze neza cyane. Imivyari haguruse, imivyari vyibushe. Ega tuvuye ko arakabijya Desire yashoboye kuba afise. Iyi ni imivyaro yo mu bwoko bwa ruhere. Bita hasi. Nivoka ikunze guhurumbirwa cyane ku isoko mpuzamakungu. Igituma ihurumbirwa nivoka icambere cyo novuga ko irimo amavuta menshi kandi amavuta afise akamaro. Hanyuma ica kabiri nivoka ishobora kurinda gusha biti vyihuse kubera ifise ico no kwita nk'urushato urukoba rukomeye cyane. Kubera ishobora kumara kurenza hagati y'imisi 10 n'iyirenga ubeca vyoroha kwishikana ku isoko mpuzamakungu. Novuga ko iyi nivoka izwi cyane nko ku isoko mpuzamakungu. Hama iyi mivyaro twateguye si ibintu niyadukije. Ni mivyaro iteguye neza yakwirikiranywe ku buryo abayiteye bose nta muntu yigeze yidoga. Twatanguye dutegura mikenya hanyuma turayiha abantu turana ko bayikunze. Baradusaba yuko twobana dutegura kugira bazoronka imbuto. Ni muri yo ntumbero twateguye izi imbuto kugira dushe kuzirosa abazifuza na nyarijya izo bateye badushingira intaye yuko zimeze neza. Wow, ni ibintu bikomeye cyane gose. Imwe mu vyara turayibona. Ushobora kuyereka abantu ariko aradukurikira. Aha imivyaro yacu dutegura nkuko mubibona iyo bitantuzeye ruhere ariyo hasi niyo yiye. Wow. Yari itanganije irashobora gukomera. Mugabo urabona ko iki giti atari bwagere ko cera. Mugabo ibi nivyerekana yuko igiti kizokwama. Hanyuma iki giti cacu mu myaka 3 tuba dutanguye gusoroma. Aha nta nkeka. Muga dusaba yuko aba batwaye iyi mivyaro bayikurikirana. Ntibumvemo amahera kwanza gusa, ahubwo bumve no gukunda igikorwa ariko barakora. Bayikurikirane bayiha umwavu mu gihe azoba kikeneye kuvomerwa ivomerwe. Hanyuma nayizo banezereza mu misiri imbere. Uyu muvyaro wari utanguye kuryoherwa uku. Uyu muvyaro utanguye kuryoherwa uku nivyo ni kimenyetso cyo yuko uzokwama vyinshi. Aho ubu gikeneye kuja mu mwisi ngugwire cyangwa urahejeje ubuzima bwawe. Uyu muvyaro akeneye kuja ku mwisi ngugwire kuko iki kibanza urimwo urana ko si kibanza ushaka gukuriramwo. Ego. N'umwana aca munda
hanyuma agakwiza amezi yo kuvuka akavuka akaja kwisi kugira ngo nk'ibindi bikenewe ashoboye kubaho yagukiwe akuze. Umuvyaro nawe utegeza kuza kushira mu kibanza cawo kugira uronke izindi ngaburo ziva mwisi mwisi ndimwa hanyuma kugira uzoshoboye kuduha umwimbo mwiza. Ni zino voka mubona ko kana twese tubona ko hajya imbere gato yangira tuza kubibereka ingene zamye ariko vyongeye ino mbuto mbega iyo abantu baje kubitura kugira ngo muhashikirize zino mbuto zabuno bwoko bwa bivoka gitwanse canke ruhere mu Kirundi imbere ku zitwara birashika mukabagirisha amaformation canke amahugurwa kugira ngo naho yo basanzwe ari ivoka canke yo bari iri mu rugo wiwe ashoboye kumenya ingene kino gitegwa cyo bukamazi babana naco. Neza cyane Gaël. Si vyiza ko umuntu umuvyaro ngo genda utere gutyo nyene utegeza kumubwira uyu muvyaro ukuntu uzokurikirana. Iki gitegwa civoka sijyamire tugitanze. Iyo uhaye igitego umuntu hameje wasubirayo ugasanga ca gitego wamuha wa muvyaro yo kurikiranye neza biba binezereye. Turafise uburorero bwinshi sinodondagura abantu ni benshi bamaze gutora imivyaro ngaha kandi bashobora gushinga intahe naje rimwe mparashikayo nkaraba iyo mivyaro kuntu imeze aho twatunda je ndayita inka aho twatanze inka tukaraba ko iyo nka yakurikiranywe neza abeshe ko bavyitwaramwo neza naco gituma nubu abo tuyiha turabatekera n'impanuro kandi si kubatekera impanuro ngo barajanye gusa birashika tukabasanga no kubikorwa aho ariko barabikorera tukaraba neza yuko impanuro twabatekereye arizo bariko barakurikiza. Ivoka igitego bagaca bukabazi nico muriko murahimiriza muriko murasangiza abantu ibanga ry'ubutunzi biciye mu ivoka mbega birakunda yuko ivoka tushobora kuyitera ikabivoka industriel. Neza cyane uburimyi abantu benshi barabusuzugura mugabo nibaza ko nibaza nuko udatahura uburimyi cyarico no hanze muri Amerika n'ahandi turaza bagwiza tunga bo kugwego rwo hejuru w'abarimyi. Ibi rero ko biri umuntu akabigira umwuga ni ikintu gishobora gukiza umuntu gusumba no kuza kurangura mu bindi bihugu uzodandaza. Je ndizera neza yuko ibi ni ibintu bishobora guteza imbere umuntu mu gihe abikoza bikunze. Ino pepiniere turayibona mbega nimba atari banga ihaye abanyabweru akazi kangana gute urako ari cyo yafashije mu kugwanya ubushomeri hano mu karere. Tumaze igihe kinini yadukora nabone baravyivugira barabizi kumure n'indongozi zo ngaha barabizi yuko anye tuhakoresha abakozi batari bake. Sinotanga ibitigiri ntabanduka kuko twakira abakozi bivanye n'ibikorwa bihari. Mwanabonye ko nuba abakozi buzenga abakozi barahari. Akazi turagatanga kandi uzokwama tugatanga niyo zigiye gutegwa zizotanga akazi kuko abazoza kuzikorera bazora bene gihugu abazoza kuzamura bazora bene gihugu urumbi igitiyo kigiye hose kizobananye gitanga akazi. Naha cakorewe caratanze akazi kibandanye gitanga akazi. Hari abantu babona yuko umuntu agiye kurima abahambiye amaguru bimwe vya kera vy'ukuri umuntu arimye igitegwa civoka arashobora kuba ahagaze neza kuri konte gusumba umuntu yiwe mu biro. Mbe kubereka abantu biyumvira yuko umuntu agiye kurima abahambiye amaguru kubera iki batiyumvira gufungura none bazofungura ibivuye hehe badashaka ko turima. Je nibaza yuko izo ni imvugo z'abantu no kwita ibinebwe. Ugira je hari ico mbaye ko ndumurimye naco mbaye umuntu ameze nk'abandi kandi simerewe nabi cyane. Kurima rero si guhamba amaguru kurima n'urudandazwa rushaka gukorwa mu nk'urundi rudandazwa kanatsinda jewe ibi nkora suburimyi bwo gufungura n'uburimyi uburimyi rudandazwa ndarima hanyuma nkazo nkongera nkadandaza kuko iyo nkenera kurima ivoka zo gufungura ari gutera nk'ibiti 3 canke 2 gusa sine kuja mu biti bishika 30. Ibi rero nibaza yuko urunudandazwa nk'ibindi bidandazwa kugira ngo Uburundi bushobora kuronka amafaranga y'agaciro akwiye nuko busohora cyane kugira ngo amafaranga y'agaciro yinjire mu gihugu. Mbega kubona mwebwe nk'umugwiza atunga mwavuze ati reka ngira uruhara kugira ngo amafaranga y'agaciro hakuyasora mu gihugu ahubwo tuyinjize. Mbega muravye aho mugejeje urabona ko bikunda ko Burundi mu makungu kujya twumva handi hari abasohora igitegwa kingana uku kimeze uku cyane kuriya ushaka kunyuza amafaranga biciye muri bino bitegwa nja mu kamazi muri ko muratwereka. Gaël jewe sindize ibijyanye n'ubutunzi ariko n'udatunze inka arabona aho zororerwa. Biragoye uko tuguma tuvuga ngo amadevize amafaranga mva makungu hama tuyakerera kuya tuyatware hanze
ataco tujanayo. Icambere cyo twige kugwiza ivyo tutegezwa kujana kurondera amafaranga mvaga makungu. Ivyo navyo no gushora hanze tukazana amafaranga. Mu gihe rero tuza kurondera ibintu hanze ataco twashoyeyo. Je sinumva amafaranga mva makungu hazohava kuko nta kiba kiriko kirayazana. Reka dushore twijukiye kugwiza umwimbu mu bisata bitandukanye, abarima abakora ibindi hama dushore hanze, hama duhurize hamwe ayo mafaranga mva makungu. N'ivyagenda gucyonye nibaza ko bizogenda neza, amafaranga mva makungu azoboneka. Mugabo ikisigi kuko ciwanje cyo jenyene nigikuba ciwanje, nigikuba ciwawe, nigikuba cy'umurundi wari we wese, nigikuba catwese. Hama duhurize hamwe umwimbu, turongo umwimbu kwiye, tujane kwisoko mpuza makungu, amafaranga twipfuza mva makungu nayaboneke. Kugira ngo ikintu gice kusoka mva makungu nuko kiba caramaze kuba ciyubatse kuyo umuntu ashobora kumenya ku mwanya nimba ari ku mwaka, nimba ari ku kwezi, nimba ari ku mezi atandatu incuro n'ibiharuro ashobora gusohora mu gihugu. Mbega muravye kwisoko mva makungu mwe mushikayo ku bakenera ivoka, murabona ko aho mugejeje isoko ryanyu rishobora ibiva mu Burundi byose dushobora kubyakira ku murindi wama, bashobora kuvyakira ku murindi wama. No kuri kwisoko mpuza makungu ufate nk'ubu gitegwa civoka turacari hasi cyane. Nibaza ko tarashika kubikenerwa ku byo twoshora, ntiturashika no kuri 2%. Hakenewe umwimbo mwinshi. Murazi yuko nsanzwe ndongoye urunani rw'abarimyi b'amavoka mu gihugu cy'u Burundi. Turaronka amakomande y'abantu bipfuza ivoka. Mugabo tugasanga izo voka ntizishobora kuboneka nkuko bazipfuza. Ujyanye igihugu cy'u Burundi cyatanguye kumenyekana cyane ku kintu kijanye n'igitegwa c'ivoka. Hanyuma ivoka yacu itandukanye n'izindi voka ziva mu bindi bihugu. Ni voka imeze neza, iryoshe, yarapimwe, basanze ifise ibikenewe byinshi gusumba izindi voka ziva hanze. Vyumvikana rero yuko ibindi bihugu bishaka kudandaza mu gihe twadufise umwimbo, twebwe twaje kudandaza. Hariho nakandi kabijya abantu batazi. Burya twebwe umwaka wo kwimbura ivoka utandukanye n'ahandi. Twagera ko twimbura ivoka abandi batariko barimbura. Abandi baba barahejeje. Nk'ubu twe dusa n'abagiye kurangiza, turangiza keshi mu kwezi kw'icumi kwa kabiri. Ni isarura riba risa n'iriheze. Abandi bacatangura mu kwezi kwa gatatu. Nk'ubu nta handi hantu hari ivoka. Ivoka ziko ziva ngaha. Nico gituma rero mvuga nti bizogorana kugira ngo dukwiza umwimbo tujana ku isoko. Isoko irahari, hamagarira abarimyi yuko borima atabwoba bafise, nage umuntu agira ubwoba ngo zoburi yashora, tuzoshora nk'ivyamwa, dushore mahinguriro, dushore nk'amavuta. Nk'amavuta hariho umugwiza atunga twavuganye, yavuze ko kugira ashireho ihinguriro rikora amavuta azokenera itoni ibihumbi 18 kuri sezo. Uyo numwe. Ibaze rero haje 10. Mwumva tuzokenera ibingana gute? Ivyo nibizoja muri izine gusa gukora amavuta. Tudashizemo ibishoka bifungurwa nk'ivyamwa. Reka twijukire kuri mikitegwa, hanyuma naco kizotwereka yuko tutihenze. Hari intara zimwe ziri ku nkengera y'u Burundi ubona ko ivoka haciye imyaka myinshi risoka ariko ritahora ryinjiza amahera y'agaciro. Mbega mwebwe nk'umugwiza atunga abaca bavuga ati mbega Desire wewe yarakeneye kugira ngo abandanye yikenura hace ku rundi rwego rusumbugo yahorako kubandanya aho abandi bariko abandi bari bagejeje. Mbega iyo umurimyi cyangwa umugwiza atunga amenye ikintu ugasanga ico kintu byo banga ntarisangije abandi, igihugu hari cyo gihomba, wewe hari ingaruka bishobora kumugirako. Icyambere cyo nagomba ndakubwira nyako bamenyesha makuru nuko ishogwa ry'ibi bintu iyo ukitobifata minenegwe ngo bareke ababijejwe ngo bareke ibintu bize birashoka mu kajagari, kuko ibintu bishotse mu kajagari ni vya bindi tuguma twitwa ngo igihugu gikenye kandi twarashoye mu givyo twashoye vyashowe mu nzira zitazwe. Ababijejwe ni bareke kwisamaza, bemere yuko ibintu bitegezwa kushoka mu nzira zitomoye, inzira zitunganijwe neza. Mugabo rero kesho usanga bamwe bitoza utunyoni bakareka ibintu bikagenda mu nzira bitategezwa kugendamo. Ivyo twebwe nk'abarongoye abarimyi biratwononera. Icambere coco biza gutesha agaciro umwimbo wacu. Ica kabiri isura y'igihugu ntahihinduka kuko ivyashowe ntibabizwe.
ni vyiza yuko ibintu vyashowe bishoka mu nzira zizwe hanyuma bikaboneka ko nukuzana vyazanye amahera y'agaciro twabone ho twipfuza kuko igihugu si cy'umuntu mu gihugu ni ca twese kandi twese dutegezwa kuja hamwe kugira igihugu gitera imbere hanyuma kugijanye n'abagwiza tunga wari wese arafise ivyo akora mugaje no hamagarira abagwiza tunga yuko bokora ibindi mugabo ntibibagire no kwinvestisa mu burimyi bw'ivoka bopfumbagira dukenya mugabo turime twese kugira ngo tuzoronka umwimbo ukwiye twipfuza jeje nyene ntavyo noshobora turi babe canke 10 ntavyo twoshobora muga turi hamwe twese byoshoboka ugiye kuraba umurimyi yamagira uko yateguye irima giwe ariko vyongeye arakenera nkuko abandi basanzwe barangura imigambi gukorana n'amabanki mbega tukiri ngaho amabanki ko tuza ata credit agricole hari ibaborohereza mbega bishitse ko tuzi ivy'impanuka abagendesha imodoka bishika kijanye na assurance agricole coco hari cyo musabaganya kuba kuri izo je ntaco nza gusaba kuko sinza kwinjira mu rudandazwa rw'abandi amabanki arafise ukuntu atanga ingurane sinza kubavuga ngo ntibatanga ingurane y'uburimyi canke barayitanga mugabo kuba yipfuza barazokwitora abarongoye amabanki babwira ivyo basaba muga kesho umenga basaba ingwate sinzi rero kumbura igihugu yuko nica vyiyumvira bakaraba bagasanga ntikizobihomberamwo boza baratwavariza muri izo ngwate za banki hanyuma n'amasirasi ngira afise ukuntu akora bazoza barabe mu gihe bo kwasira ibintu vyacu namba ndashobora guhomba barabe mbe isanganya zingana gute ikibazo kingana gute babona bashobora kunguka babikora mugabo sindabinjirira cane kuko akona akazi kagabuye nuko tubana twitembere ego turabona mwabigize mu maranje n'amaranje menshi cyane mbega kubera iki musepara gutya mwamwifuza kugira ngo nyakubahwa Desire umushobora gutandukanya iyo muvyara ajyanye so umuntu wenyine akenera guhema ego n'ibiti birakenera guhema urabona yuko ngaha turiko turonka ukuntu turengana ducamo hama turafise ukuntu tuvomera ibi biravomerwa ego mu gihe rero vyegeranye bisha bigora kuvomera amazi ntashobora gushikira hose mugo umuntu aciye ngaha aravomera nundi aciye ajya akavomera ibiti byose bikaronka amazi kandi urabona ko hahema nico gituma dushima gushiramwo aya mabarabara kugira ngo n'abariko barakora bashobore kurengana neza badahungabanije ubuzima bw'igiti badahungabanije ubuzima bw'igiti ugiye kuraba urabona ko ari no mivyaro ikuri duga cyane ikaduga ariko waja kuraba itewe hakuduga cyane iravyibuha cyane hari mwibanga muri bibi igituma imivyaro ikuri duga yego ni mivyaro icambere cyo turabona ko ni mivyaro itewe mu ntoze novuga nko ikibanza irimwo si kibanza nka kimwe mwari mumenyereye iri mwivu ritari munsi y'ibiro bitanu kuduga no kurenga hanyuma nico gituma nani imivyaro ivyibusha ifise ubuzima bwiza hanyuma rero iyo imaze kuja mwivu iraronka umwavu ukwiye aha nubwira kirafungura irikifungura ibidakwiye aha rero nibaza yuko ibifungurwa biri muri amasashe kuri urugero bigeze ko birahuriranye urabitezwa kuva ngahanye bikaja mu mirima kugira ngo bize kuronka ibifungurwa bikwiye mu murima aho izoronka ingaburo zose bikenera bitegezwe gukura mu murima wow nuko ntimwibaze ngo nibi gusa turafise umurima ngaha mbega mwibaze ko bimeze gute ingo tukwereke iki aho cavuye naho kigeze ndi kumwe n'umu wizambuta akongera akaba n'umurimyi ugitegwa njabuka amazi musubiremo neza ugitegwa njabuka amazi kitwa ivoka ubwoko bwa hansi benshi bayize nka ruhere kubana natwe turacatembera abantu b'Imana twakundi ahandi nuko rero inyuma yo kuva hariya ahari pepiniere ahari imivyaro bya buno bwoko bw'ivoka twatuje rero ahari igitangaza cyabaye kiva muri pepiniere kiva igiti kidasanzwe tubwire muvyeyi bimeze gute hano urabona ko bimeze neza kuzuye ntikamurikwa rero harageze yuko dutangura kwihanagura kuya ko murabona ko umwimbu wabonetse kandi umwimbu turawushima umeze neza muga nibaza yuko mu mwaka uza hoho uyu mwimbu uzoba wikwice kabiri nk'iki giti muriko murakiraba akibona tugereje kugereranya kiriko hagati ngira kizova ko nk'ibiro nka 80 canke 100 ibiro ego igiti kimwe ego nizera yuko ntiturasoroma ngo dupime ariko ngerageje gupimisha ijisho none ko bishobora kubonekamo
ariko mu mwaka uzaho bizoba ari byinshi cyane gusumba. Limba atari banga ku isoko mpuzamakungu kiro kimwe kigurwa ngahe cyo mu bwoko bwa ruhera? Ibinye birahinduka bivana n'igihe. Nk'ubu unye tweko turageze ku madolari, ku idolari rimwe ku kiro. Mugabo aho ni mu gihe tutarishikira ku isoko mpuzamakungu, abaguzi baba badusanze ngaha. Tuko turitunganya rero kugira ngo kumbure muri sezi kurikira tuze dushaka kwishikira ku isoko mpuzamakungu, ku isoko mpuzamakungu ari mu bihugu vy'Iburaya cyangwa ibihugu vyo muri Aziya nko mu Bushinwa, Dubai, mu Buhindi. Abo baramaze kuza kudusaba yuko twobarosa ikicamwa cacu, n'abakiriya benshi tumaze kuronka. Twarose n'Abongereza, Abahorande baraje ngaha, Abaswisi baraje ngaha, bari kumwe n'userukira Burundi muri Swiss, nabo barifuza kuri uwo mwimbo. Ubu rero nitwamara kwitunganya, murumva yuko tuzokwitoraguza, tuzoha uzoyaduhaye akabekeza. Muravye ingene n'ivoka ryakigwa, haba abaritwara mu mahinguriro canke abarifungura, muronka feedback zimeze gute? Babaho ubutumwa bumeze gute? Iyi n'ivoka nziza cyane iryoshe. Nibaza yuko nimwagira ndaza ko hanamwe muje guhonja. Ivoka baramaze kuyihonja mu gihugu cy'Ubusuwisi, kandi baratubwiye bo barafise n'ukuntu bapima karaba ibigize. Iyi n'ivoka idasanzwe, n'ivoka udashobora gusanga ahandi hantu mu kindi gihugu cyose. Yego barafise ubu bwoko, mugabo isi yacu y'u Burundi imera kwivoka ifise ivyangombwa bikenewe, kandi izivoka nkuko mubibona nta mwavu w'ikizungu wigeze ujako. Intono itako arivoka irimwe mu buryo bwa bio, hariko umwavu w'ikirundi. Nibi vyatsi turima cha twongera tukegeraniriza nkuko mubibona, hanyuma uko imisi ihera biragenda bikabora, hanyuma bikaba umwavu. Twero ngaha nta mwavu w'intuze w'imvaruganda ujako, cyo ituma ivoka ifise intungamubiri zikwiye. Turi mu kibanza kingana guteganya kuba iki kibanza turimwo ubunye ni kibanza kigize uburinganire bw'amahegitari 115. Amahegitari 115? Amahegitari 115, kandi turabandanya turima niturahagarika. Wow. Intumbero nuko zoshika n'imiruri ku mahegitari 600, hama twe turagejeje ngaha abandi bacu batwakira. Mwiteze amatona ngana gute? Ico ntaco no kwishura kuko urabona umurima ukuntu ungana ni ikiyaga naco ntuvuga ngo nzoza kukiroba mwifizi ngana guki, muga umwimbo wo turazi kuzovamo kandi n'umwimbo hagije. Urazi ko n'abarundi dakunda kuvuga umwimbo wacu ukuntu ungana. Mugabo nakugira yuko ibintu bihomba birunguka. Hari ushaka kumviriza kino kigana akavuga ati mbega ubwo burimi bwa kijambere cyo gitegwa njabo kamazi kirima gusa abafise ikibanza kinini gusa? Oya, ni vyantu bishiramo. Abantu bashaka gukora ibingana. Ninga kuja mu isoko ugasanga umuntu umwe ariko adandaza ibiro 5 vy'umunyu, hariho n'undi akadandaza ikamyo yuzuye umunyu, kandi mwese mwitwa abadandaza b'umunyu. Aha rero nushaka kurima ibiti 5 nazarime, hama ushaka kurima igihumba azarime, ushaka kurima ibihumbi 100 azarime, twese tuja hamwe tukitwa barimye bivoka. Na cyane cyane murazi ko dusanzwe dukorera mu runani. Gukorera mu runani bisigura iki? Ugira uwimbuye vyinshi n'uwimbuye bike tujane ku isoko. Abarimye bivoka cyangwa bifuza kurima ivoka bigenda gute kugira ngo bashobore kwinjira mu runani abatarinjira? Kugira winjire bisaba yuko uri umurimyi ufise umurima. Ntushobora kuvuga ngo uri umworozi w'inka tankugira. Kugira umworozi w'inka n'imiburi nuko ufise imwe canke zibiri. Twebwe guhera ku ufise ibiti 5 tumwita ko ari umurimyi, kuko ibiti 5 sivyo gufungura. Ushoboye kurima ivoka ushobora kudandaza atari zo gufungura, tukwita umurimyi. Tumadisha n'abasozera ikihe kintu cyagi kinetse tuvanga tutavuze? Nibaze ko vyinshi twabivuze, kandi igiterwa civuka gifise vyinshi vyo kubivuga ko nitwobirangiza. Tuzoguma turonka akanya ko kubiganira, kuko ni igiterwa gifise vyinshi vyiza vyinshi. Urumva nibaza ko dushaka kuva ngaha tubihejeje. Tuzonanya turondera akaryo. Urazi ko mukunda kwama mwatugendeye. Yego. Norana ko mwatugendeye, kandi none turazi ko muzogaruka. Igihe mwaheruka ngira mwaheruka bitameze uko. Yego. Urabona ko habaye impinduka n'umwimbo ni munini ugeranije n'igihe mwaheruka. Nibaza ko muzogaruka musanga umwimbo urabaye mwinshi. Hanyuma ico navuga ko tuba twashikirije tutashoboye kuvuga. Yego. Ni ngaha anye ndashaka kwerekera ngaha. Yego. Ni kijanye n'uburyo
Ego. dushobora kwirukana ubukoko. Ego. Turakoresha imitego yo gutega ubukoko. Ego. Uyu n'umutego bita aero trap. Biba bifata. Ego. Hanyuma ubukoko iyo buriko buraguruka bwonona imirima buramotegwa. Nibiri ngaha hanye buje buca bumatako. Abwishi bwarapfiriye ko nuko bwahungurutse kubera izuba. Twe ntidukoresha gupompa imiti mva ruganda. Kuko ugeze isaha ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi ni burashaka kutwereka imiti tuzoza dukoresha ku giterwa cyacu civoka. Muga tubana n'abijejwe nibaza yuko ngira ngo kuri sezi kurikira umuti uzoba twawurose ujanye n'uburimyi tuko turarima uburimyi no kwita kwa bio. Aero trap umutego ubukoko butera ivoka neza cyane. Izi butega keshi zikunda gufata ubukoko bita FCM n'ubukoko buza bugatobora ivoka hama gacaza ko ibintu bimeze nk'ifu. Nkaha anye turana kuri iki giti nta gakoko nakamwe kigeze konona kubera twabikoze hakiri kare. Ni vyiza yuko ubu izi aero trap zijako mu gihe igiti gitanguye gushurika kubera ako gakoko bita FCM gakarira igiterwa civoka mu gihe ivoka ikiba ari akantu gatonya kagifise urushato gorosha niho gaca konona. Muri ico gihe rero tutega hakiri kare urabona yuko umwimbo wose n'umwimbo meze neza si umwimbo wagwaye. Ndabona umenga hano hose umenga n'amabarabara mwaci aya mabarabara nayo nibikiganya ku aya mabarabara ni nka kwako niko nabikubwiye yuko igiti kirakenera guhema. Hanyuma ibi biti birakura bikegerana gose burya nko mu myaka 3 aya mabarabara ntazo bagishobora kuboneka. Ntibizokunda ibiti bizoba byaramaze kuzibirana kugeza nko igiti kimaze kwiza nk'imyaka 13 15 aje tutangura kubigira ico bita pruning. Tuca dukata umurongo wose kugira bishobore guhema aho ni mu gihe bizoba byatanguye guterana. Tuvuze gukata umurongo wose ico bita pruning nibisigura ko tuba twiciye igiti ngo turagihevye naco kirazosura kigatoha kikaza nibindi vyamwa bishasha. Mu gihe ni nukwita ko ari nko kuhemuriranira iyo shoye kuronka umuyaga ushobe kwinjira. Ndavyumva neza mu mvugo gereranya mukirima amabarabara ngaha abameze nka Boulevard de l'Indépendance cane gose bigeze gukura agacamera nkamwe mwija utwira twikirundi wabitoye mugasi mwijabe ngo no kumusaga niko bimeze. Urigura bitubwira arabomoka siko turabona igere asanzwe arameze ku giti umuntu ateye igiti afise uburenganzira bwo kwamura incuro zingahe igiti gisaza ryari? Igiti gitangura kwamurwa neza na neza ku myaka 3. Iyo gifashe neza ku myaka 3 urashaka kuronka hagati y'ibiro 3 n'ibiro 10. Ariko uko umwaka ugenda uragira bigenda birigwiza kabiri umwimbu wigwiza kabiri. Kuko nk'iki nahuye ko dushaka gukora ko hagati y'ibiro 80 ngereranya mu mwaka uheze ngira cyaca ariko nk'ibiro 30 canke 20. Bigenda birigwiza kabiri. Igiti rero abahinga batubwira yuko gishobora gusaza ku myaka itari musi ya 50 canke inarenga. Ariko muri iyo myaka 50 harabahi ibikorwa bibandanya bikorerwa igiti ico bita pruning. Kirasaza mu gice ca mbere hamuntu akagikata bigaca gisashamika ayandi mashami mashasha aho gisubira kugaruka n'ivyamwa bishasha. Nibaza yuko igiti kiza gusaza burundu nko mu myaka 50-60 aho niho ngira bihabageze yuko igiti kitashobora kuzana umwimbo. Iyo myaka nayo usoroma umva ko ari imyaka ihagije. Ubwo si wavuye yamvugo ngo ndaguhaye n'abana bawe bazoke bose bazofungura ngaha. Hama ariko uravuga kwijanye n'umwimbo mu bushakashatsi bumaze gukorwa no mu byigwa bimaze kwibonekeza. Igiti cy'ubwoko bwa hasi cyo kimwe na fuerite. Fuerite ndaza kukikwereka handa afise mwiti vya fuerite. Guhera ku myaka 10 12 15 iyo cafashwe neza kirashobora gukwiza umwimbu uri hagati y'ibiro 500 n'itoni. Bivana ukuntu cafashwe. Ibaze rero ushaka kuronka ibiro 500 canke itoni ku giti kimwe. Cugwiza rero nibita umuntu abafise ibiro hagati ya 500 n'itoni. Aho ni guhera ku giti gifise ubuzima bw'imyaka 12 kuduga. Cyawe ntibisanzwe umwimbu bushimishije. Aho harabatangwe guharura amafaranga uharura uja gukora urabona. Izi rero ni hasi gusa. Turi muri hasi aho turinjiye mu bwoko bwa fuerite. Niyo no kwita ko ari nka ruhere igira kabiri. Nayo ni voka itanguye gukundwa
kw'isoko mpuzamakungu. Yego. Iratanguye gukundwa cyane cyane nk'i Dubai barayifungura cyane. No mu Buhindi. Yego. Iyo irateba gusha nayo irateba gusha. Yego. Mugabo ntiteba cyane nk'ijya tuvuga ko ari ubwoko bwa ruhere. Hanyuma turavye kuja muri Europe iyi niyo bita fuerite. Biratandukanye fuerite. Niyo kamera barengira arabona ko bitandukanye. Iyi niyo ruhere ya mbere irani fuerite. Twita ruhere ya kabiri. Yego. Ariko bayita fuerite. Iyi nayo ni hasi. Iyi ni hasi. Yego. Iyi rero irakunzwe mu gihugu c'Ubuhindi ni Dubai barazigura cyane. Kandi ko turaraba igiciro cazo kiko kigenda cababa igiciro ca hasi. Nayo ni nziza kugira umuntu ayirime kandi nayo irimbuka cyane. Cyo kimwe na hasi. Imbu wayo ubumeze neza cyane. Wow. Abantu bayikonsoma bavyakira gute? Oya kwivoka y'u Burundi, ivoka y'u Burundi turacara bambere. Aha nta bwoba. Abayifungura batubwira ko ari voka ihurumbirwa kandi turabona ko nabazishaka kugeza isa nitwo turaronka ivyo tuba. Umuntu wese azashaka ivoka uwo hanze ba telefone avuga ati duhivoka dushaka kuziba kwiza. Bisiga ko demand ari nini cyane. Ni nini nya urumva rero teza kugira n'umurindi munini yo kuzirima. Wow. Cyawe ntibisanzwe. Kubatabizi ko ivoka yavamo ikintu gikomeye. Watubwiye mu burimyi mu kanovera bega hajya ivoka. Ishobora kuvamwo ibindi bihingurwa muri vyayo. Ivoka barayikoramwe ico twokwita nka ketchup. Ivoka barayifungura nk'icamwa. Ivoka irashaka kuvamwo amavuta yo gukoresha mu mishatsi. Irashaka kuvamwo amavuta yo kwisiga ku rukoba, n'amavuta meza kunzwe. Hama irashaka kuvamwo n'amavuta meza yo gufungura. Hama iyo yejeje gukora ibijanye n'amavuta harasigaye ivyo no kwita ko ari bikamvugwa. Ishobora kuba n'ibifungurwa vy'ibitungwa. Bisigura ko takiva kuvoka gitakara. Nana kimwe gitakara. Hanyuma ari ikindi kintu dukunda kwibagira ku giti civoka. Igiti ni giti. Kugijanye n'ibitukikije. Naco ni kiraterera. Murumva nk'uyu muyaga uri ngaha ko umuyaga umeze neza. Yego. Yaza ko atabiti bihari twari turi kubugaragwa. Urumva mu misi iza nivyamara guterana tuzokigira n'ikibanza c'ababukera rugendo. Yego. Ba rukera rugendo hamwe baza bakagira visite bakaruhukira ngaha. Bakamererwa neza bari ngaha anya. Atwovuga ko ari nk'umurima wa Eden. Wow. Turi mu murima wa Eden. Ngira mbura vyumva. Cyera amaze gusoroma. Mu murima rero barasoroma. Nawe wifuza gusoroma. Mu vyaro wumvise aho usanga. Nuko muriko murabitubwira nyakubawa mbega imbere ko dusozera ikiganiro cy'uno munsi hari abantu afishobora kuvuga ati je mva kure sinegereye ino mu buraruko bw'igihugu simva mu buraruko bw'igihugu mbega imivyara abayikeneye yo bashikira gute murafise uko muyibashikiriza aho bari canke boyisanga ngaha nyene turi bwe hagiye hanyi ngo ushaka inka sinzi mbavuga ngo ajyama nkaye kugeza uyu munsi imivyaro iri ngaha ahakuri umutumba bitanya rumuri ni mu ntara ya Cankuzo ariko tuhita Bweru kubera Bweru iri ntara ya Cankuzo turi muri commune Cankuzo mu ntara ya Buhumuza hanyuma tuhita Ibweru kubera hahana ni hafi y'intuze ya zone Bweru yahora ari commune ubu nibaza ko ari zone duhana ni hafi ya zone Bweru mugabo aha anye ni mu ntara ni muri commune ya Cankuzo hama bayifuza rero barashaka kuyironka amatelefone arahari turaza kuyabamu yabashikiriza muga turiko turiyumvira ukuntu muri sezi kwirikira ko tuzokorera mu ntara zishoboka zagutse z'igihugu kugira abayipfuza bazohore bayironka biboroheye turabona ko kuyironka biragoye kubera hari urugendo ivoka riba hose ivoka mu vyigwa vyakozwe ivoka nko ku butaka bw'u Burundi twovuga ni nka presque nka hose havuyemo nk'igice gitonya cimbo imbo si cyane muga ahasigaye hose zirahaba wow kuko abahinga bavuga yuko ivoka itangura kuba ku bipimo uvuye ku ibahari metero 1,150 gushika ku metero 2,450 ku bipimo vy'ibahari abazi ukuntu bakora ivyo bipimo aca bibona ngira mu gisagara ca Bujumbura ntidushika ku 1,150 turi ku majana 9 ahandi amajana 8 ariko nahone si bibi cyane umwimbu w'ivoka urashobora kuhaba mu gace kimwe no mu ntara za ruguru ariko hasigaye hose umwimbu w'ivoka urahaba tangorane
kandi aho tuvuga ko utaba murumva ko ari ahantu hatonya cyane yarije n'igihugu cyacu ko nukingana nakaga jambo kagakinga runga imbere ko dusozera nuguhamagarira abagwiza tunga baze turime nkuko nagumye ndabigaruka ko usivye ko turonka umwimbu turonka n'akayaga keza turagakeneye wow ya Edeni tubandanye tuyikomeza Edeni twe tuyitegura nabandi baza kuyidutegurira twe tuyubaka ego nabashimire cyane nyakubahwa murakoze cyane kandi kari butema yari iteka ridasanzwe turabakaribishije kandi nimwaronka akanya muzosubire mutugendera ego kugira ngo mwereke n'abandi kugira turonka abo dufashanya abo dufatikanya muri urugendo rw'iterambere ego nuko reka ndabashimire bose mwaye byo muri murabana natwe gutabura mugaza mbese biranagwaze kumwananya umutwe reka barukundo nta kindi kintu kizotuma wewe ugwanya gasuzuguro atari gukura amaboko mu mpuzu Mustanteri chef de quartier cyangwa uwundi akomeye mu gihugu ntazozo gukora ivyo wategerezwa gukora ahubwo ni kugira intumbero ndabwira ati ni harambe uburundi ni harambe ibitego byo mukamazi kuri mukaje yonyere juste gari kamera yari umusaza ndabwira ati bye bye la vista urahushura umushuro ushura none